Bakunzi bacu mu nkunde nongere ndabaramutse ndabaha n'ikaze mu kiganiro cacu ca rino joro aho tugiye kubagezaho amakuru novuga yuko amakuru mutari mwamenye tuvuze kireka tworara tutabahaye no makuru ahubwo reka dusimbire muri studio twe n'umusesanguzi kugira ngo tuyabahe atosoye neza. Abantu benshi bari biriwe bayadusaba ku ma WhatsApp ariko reka tugire nguca tuyabazaniye. Uno musi twaje tubayagire kuri operation yabereye muri Fizi aho umusanguzi wacu aza kugira vyinshi bitubwiye ko ndetse abantu benshi hariho n'abantu benshi badusavye uko muri kaziba vyarangiye murabizi imigwano yari kirahabera entre M23 FARDC ndetse na Wazalendo. Abantu benshi bariko baratubaza tubazanira amakuru y'ingene vyo vyararangiye kaziba kumbura umusanguzi navyo araza kubidufasha kugira ngo tubimenye tunabitahukirwe. Ikindi naco hari amakuru ariko aracana ku mbuga ngurukana bumenyi hagiye hatandukanye bavuga yuko Uvira yoba yafashwe n'ingabo z'umutwe witwaje ibigwanisho za M23 ndetse na RDF, ariko reka mu nkundire tuze gutega amatwi umusesanguzi wacu kugira ngo navyo abitubwire uko bimeze. Ariko imbere yuko ndamuha ijambo reka manze ndabasabe mu ntiza amatwi kugira ngo mwumvirize ino audio hama duce tubandanya n'umusesanguzi atubwire byinshi kubw'ivyo. Naho uyu mwanya tuvugana kuko ahantu ubu babazwa bari naho nyene basugerejwe ni Ibukavu. Uravye rero Bukavu iri na Uvira aho rose garutse muri izo za Minembwe umva bavuga ko dufate ko ariyo boba bari Minembwe iri kure cyane gose kuko je hose ndahazi kuko reka basi ntakarorero kuri Kamanyora kuko Kamanyora ibyababaye ko murabizi byababaye ko muri Kamanyora uyu mwanya hari mu minwe y'igisirikare ca FARDC n'intuze n'Abazalendo. Je kandi none bavuga Abazalendo kuko ni bashimbere cyane nibo boneka ko bafise ishavu ryinshi kurusha bamwe muri FARDC bashimye kurya udufaranga ukagurisha umugisha wawe nko kwa Esau. Yarabaje cyane nukuvuga Kamanyora ahiri badashobora kwegereza amazuru yabo. Kamanyora ahiri irabana n'ahantu bita kuruhwa mu ntara ya Cibitoke kurube u Rwanda ruhana. Kamanyora iri kurube rw'ibihugu bitatu u Rwanda, u Burundi na Kongo niho Kamanyora iherereye. Kuva ngaho rero ugacuma no kugenda Ibuvira uheza intara yose ya Cibitoke ugacuheza Bubanza n'Urukoko ugacushira kwitanganika aho muca mwumva icyo kirere cyose gihari kubahazi ni kure cyane. Rero iyo bagize indoto baza kurota ngaha muri Kamanyora niho baraziranira muca bawubazimirizako. Cyo gituma rero abantu bari Ibuvira iruhande y'ibinyamakuru bivuga ivyo bishaka abantu bari Buvira bo kwiha amahoro canke abumva inkuru za Uvira harya ni kuri Musumba usumba izindi zose ntibegera ntibashira ko n'amazuru ntibakorako. Hama rero umva za abaheje gukubitirwa mu kanya hari mu masaha yine bakubiswe nabi bagakubitwa nk'abatigeze kubaho nk'abana biga abana bo mu ishuri muri primaire no kuvuga. Yes, mwavyumvise nk'uno muntu yari karabitubwira muri no audio narimegiye kubumvisha gatoyi atubwira aho M23 ubu iherereye n'ahari igisagara ca Uvira. Narijya abantu benshi bariko baravuga yuko Uvira yoba yafashwe na M23 mugabo abatahuye barashobora kuba batahuye. Niyo mpamvu kugira ngo batahure vyimbitse twosaba wa musesanguzi wacu kugira ngo agire icyo atubwiye tunamusabe ahere kuri no nkuru ivuga yuko Uvira yoba yafashwe. Amahoro cyane bwana journaliste, reka kandi ndamutse n'abadukurikiranye kuri no rubuga rwanyu nizere ko bari impore. Hariho ibibazo byinshi dukomeza kubazwa, abantu badutelefona abandi bakatwandikira ubutumwa butandukanye batubaza ati mbega ko mutatubwira ko Uvira yamaze gufatwa mu gihe ibindi bitangazamakuru biriko birabitangaza.
abo rero muca mwumva ababitangaje aba ari bo kuko ni novuga ko ari inkuru mu kanya gaheze yavuzwe cyane rwose ku buryo byaciye biba ngombwa yuko natwe dukora ikindi kiganiro kugira ngo dutange umuco koko ku nkuru ibindi bitangazamakuru biriko biravuga ku bijanye na Uvira. Gushika amagingo aya inkuru twobatangariza nuko Uvira nta musirikare n'umwe wa M23 arayihonyozamwo ikirenge kiretse baba maneko binjira cagihe bariko basagiriza igisagara ca Bukavu. Bajye nabo amakuru kubiberekeye twarababwiye ingene bagiye batora kamwe kamwe gushika naho hariho nabiyahuye gutinya yuko bofatwa na wazarendo bakabakoza ico bigombeye. Ibitangazamakuru rero biriko biravuga yuko muri kano kanya Uvira ko yoba yamaze kuja mu minwe ya M23 ni ibitangazamakuru koko byahawe amafaranga kuko plan ya M23 nuko kugeza magingo aya Uvira yari kuba imaze kuba iri mu minwe yabo. Kubera rero yuko bino bitangazamakuru byinshi bitanga inkuru byahawe bidafata umwanya ngo bitohoze ku nkuru baba bumvise cyangwa baba bahawe bayitangaza kujya nyene bayihawe, niko bamaze gushimisha bashebuja kuko babasabye yuko mu magingo aya bazoba bamaze gutangaza yuko Uvira yamaze kuja mu minwe ya M23. Ariko amakuru y'imvaho atohojwe neza nuko igisagara ca Uvira kigikontorogwa cyangwa se kiri kuri control ya FRDC hamwe na wazarendo n'abandi basanzwe babafasha ibikorwa byo kurinda kya gisagara ca Uvira. Noneho mwabyumvise uyu muntu akare basigura neza ababwira yuko ahantu bashoboye guhonyoza ikirenge hafi ya Uvira ni muri Kamanyora naho bagize ngo baravyumutwe baca babazimiriza ko umuriro bagitangura kuwatsa. Bivuze ngo rero ibitangazamakuru koko ni byinshi kandi bitanga amakuru, ariko amakuru dutanga aratandukanye cyane rwose kuko hariho abafata umwanya wo gusesangura inkuru bamaze kuyumva, hariho n'abandi badatakaza umwanya wo gusesangura inkuru kuko baba bamaze kuronka amafaranga avuye kuri bashebuja bategeka kugira ngo bakore inkuru uko bayironse. Aha nyene kuri iyi nkuru niyo ngomba nce nuririra ku bantu bamaze imisi batubaza ibyabereye muri Kaziba ku munsi wejo. Twarakoze ikiganiro kiramvuye ku nkuru ya Kaziba, ariko kandi nshimye kubigarukako kuko hari ibibazo bitandukanye abantu bakomeza kutubaza bivanye n'amafoto y'ibyabereye ku rugamba muri Kaziba ku munsi wejo na hirya yejo, aho twashoboye kubaha amasanamu, ndavuga amasanamu y'indege yo mu bwoko bwa helicopter yarije gutora ikiziga cyangwa se umurambo wa Colonel Rukara. Colonel Rukara abantu benshi baramuzi mu migwano itandukanye, aho yagiye ayoboye imigwano itandukanye mu gihugu ca Kongo. Abantu benshi baraza amateka yiwe mu gihugu cy'u Rwanda, nivyo abana ngombwa tuzobazanira amateka y'uyu Colonel Rukara. Colonel Rukara rero yarayagandaguriwe muri Kaziba mu migwano yari ikomeye cyane gose, aho bamwe mwumvise mu makuru yuko hatowe imirambo igera kuri 82 y'ingabo za RDF, nukuvugana abari kumwe na M23, ariko hariho ayandi masanamu twaberetse ndetse menshi y'imirambo yari yikorewe na bagenzi ba, reka mvuge aba M23 cyangwe aba RDF bari bikoreye indi mirambo bariko bashaka kuyevaka bayikora muri ico kibanza. Bivuze ngo abashoboye kwasiga gatwe barenga bajya 82 bariko batangazwa mu makuru, kuko hariho abandi batashoboye guharurwa kuko bari bamaze gutwagwa na bagenzi babo. Aha rero ndagomba guca nsinyara kandi kantu kamwe kubw'ijya migwano yabereye muri Kaziba. Biraboneka yuko hariho ubusumbane, hariho nkunzi muri kino gisirikare ca RDF, kuko nimba hariho abashobora
kwitaba Imana cyangwa se abashobora kugwa ku rugamba bagenzi babo bakabevakiwa, ndetse hakagira naho hariho bamwe barerurwa n'indege, ni ukuvuga abashoboye gusiga ubuzima ku rugamba, indege ikava mu gihugu cy'u Rwanda igashika kuri champ de bataille ikarerura imirambo, mu gihe hariho n'abakomeretse bakiri bazima batashoboye gutwarwa ngo baje kwitabwaho. Ikindi kintu cerekana yuko muri kino gisirikare ca RDF hariho, reka mvuge neza, amacakubiri, hariho ubusumbasumbane, ntabwo hariho uburinganire hagati y'ingabo muri RDF. Ntimumbaze ngo ni bande bari nkunzi ni bande batari nkunzi, ndazi ko mutarabana namwe, ubwo muca mubona yuko abakundwakazwa cyane gusumba abandi, kuko nimba hariho abakomereka bakemera kubata ngaho, mugabo hakabaho n'abandi bapfa bakabagwako kugira ngo bashobore kurerura imirambo yabo, ndetse n'indege zikaza. Murumva yuko bino bintu bitaba byoroshe. Baratubajije kandi ngo twarumvise ko hariho operation yakozwe kugira ngo hashobore gutogwa imirambo ya bamwe n'abandi, natwe kitwara kigarutse ko mu kiganiro, ni ukuvuga uyu Colonel Rukara abawazarendo bamufashe mpiri, mugabo kubera ishavu abawazarendo bafise, twarababwiye ko abawazarendo bariko bagwanisha mu mujinya mwinshi, maze baca baramugogora, ni ukuvuga baramwica mu gutinya yuko bashobora kumugira umuprisonnier de guerre, hama ugasanga bigenze ukundi kuntu arashoboye kuba récupéré na RDF, niko guca bamwica. Bamaze kumwica, iyi operation yaje kuba kugira ngo uyu Colonel Rukara bashobore kumurekipera, kandi koko barashoboye gutora umurambo wiwe. Ariko abantu benshi mwarabonye amafoto, n'abatayabonye nibaza yuko mworondera journaliste akayabahereza uyu Colonel Rukara ingene yapfuye urupfu rubi ari kumwe n'izindi ngabo kuri iyi operation yabereye hano ikaziba. Nibaza yuko abashuye kutubaza ibibazo kuri iyi operation kaziba, nuko iki gisagara ca Uvira coba kiri mu minwe ya M23, nibaza yuko dushoboye kubishura inyishu zitomoye. Urakoze bwana Musesangozi, ibibazo twishuye n'abantu benshi bari babidusavye kugira ngo tubibasobanurire, tubabwire ngene vyagenze nuko vyifasha. Ariko nko muvyumvise, muravyumva yuko iyi Uvira igikontrolwa n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, nta M23 iranukira igisagara ca Uvira. Ariko bwana Musesangozi, turashaka tugusubiza inyuma gatoyi, utubwire iyo operation yabereye muri Fizi uko bimeze nuko vyari vyifasha. Ego cyane bwana journaliste, muri Fizi habaye nuvuga operation iri malheureux, nimba atari malheureuse, habaye operation iri malheureuse yashoboye guhitana ingabo z'abatwigwaneho bari kumwe na Red Tabara, kuko bazindutse mu gaturuturu bagaba igitero ku ngabo z'abawazarendo basanzwe baba hajya mu Minembwe. Abatwigwaneho dusanzwe tuzi twese yuko batangaje icese yuko bagiye kwifatanya n'umuhari wa M23. Gushika kuri kano kanya turatangaza kandi yuko twigwaneho itarahura physiquement hamwe na M23. Iyi operation rero batwigwaneho bakoze bari kumwe n'ingabo za Red Tabara, wa muhari usanzwe ugwanya leta y'u Burundi, ni operation bakoze kugira ngo berekane yuko muri Fizi aba M23 bamaze kwashika. Ni operation bakoze ku ngabo cyangwa se kuri aba wazarendo bari kumwe n'aba FARDC, ariko iyi operation ntabwo yigeze iberera na gato. Aba wazarendo aba twigwaneho turazi yuko bari hejuru mu Minembwe, neza na neza. Iyo operation bayikoze bari mu karere kitwa Irurenge, ukuvuga iyo operation y'Ururenge rero aba baje bava Irumba, bano batwigwaneho bari kumwe na Red Tabara bagiye kugaba igitero kuba wazarendo bari Irurenge. Niho rero bashika magingo bataranashika, aba wazarendo na FARDC bari bamaze kumenya iyi nkuru. Dukomeza kubabwira yuko abakongomani benshi
abenegihugu bamaze gushegeshwa n'iyi migwano yatangujwe na leta y'u Rwanda hano mu gihugu ca Kongo, kuko iyo M23 canke abatwigwaneho bateguye operation ku ngabo za FRDC canke Wazalendo, inkuru ibashikira imbere y'igihe. Ni ukuvuga abenegihugu bari bamaze kumenya iby'iyi operation iza kuba, baca bakebura aba Wazalendo na FRDC ati yamara mugabe turafise amakuru yuko ejo mu mutwenzi bazobazindukira. Aba Wazalendo rero baca barara bagavye bari kumwe n'aba FRDC. Magingo rero aba twigwaneho bari kumwe na Red Tabara bagenda kugaba igitero kugira ngo berekane neza yuko muri Minembwe hamaze gushika aba M23, baca bagwa mu gatego kuko ikibanza bari bazi ko baza gusangamwo aba Wazalendo na FRDC sico babasanzemwo, ahubwo aba Wazalendo babatanze imbere, baca babakiriza umuriro, barabarasa kabisa, barabarasa atakubagirira imbabazi. Haza gusigara ingabo zishika kuri 29 niyo mirambo aba Wazalendo bashoboye gusigarana y'abatwigwaneho, maze abatwigwaneho bakora ropri. Bakoze ropri, aba Wazalendo barabaherekeza kabisa n'amasasu menshi. Aha rero ikintu ngomba gusinyira nuko abenegihugu aribo bariko barahasigara, bariko baraba victime y'ivyo batazi. Aha twovuga neza yuko abenegihugu benshi bo muri Fizi ntabwo bashigikiye ingingo abatwigwaneho bafashe yo kugira ngo bashobore kwiyunga n'aba M23, kuko benshi barazi neza yuko M23 ari wo mwasi wabo. Barazi yuko M23 ariyo iriko irabashuka. Barazi kandi yuko patron wa M23 ariwo President Paul Kagame, ariwe muntu mubi cyane gose ku bwoko bwabo bw'abanyamurenge. Iki rero ni ikintu kibabaje cyane gose, kuko igisirikare cari kijejwe kubagwanira kuba cyashoboye kwiyunga n'umwasi wabo. Iki ni ikintu kiriko kirababaza abanyamurenge benshi n'abenegihugu benshi bo muri territoire ya Fizi. Ni ukuvuga iyi operation ntitwashoboye kumenya abenegihugu bahagiriye ikibazo, ariko uko biri kose barahari, kuko aba Wazalendo baherekeje babarasa kabisa abantu batwigwaneho. Nabo urazi yuko basanzwe ari abana bahajya, baca binyegeza mu mihana, ni ukuvuga mu muhiri wabo. Ni ukuvuga aba Wazalendo rero ntibashoboye kumenya iyo bakamanganiye, ariko urumva yuko babaherekeje gushika aho babagejeje. Ni ukuvuga binjiye mu mihana iri ngaho muri ako gace bariko baragwaniramwo. Mu nkundire dushimire cyane umusesanguzi wacu kuri ano makuru adushirije, ndetse byinshi abenshi barimo abaje ibibazo, nizere yuko birimo ngaho. Abandi mubandanya mugira ico mubaza cyangwa muterera, nimero nguyo turayishiraho kugira ngo tubarose cyane cyane n'amasanamu nk'uko umusesanguzi yayivuze, kubakeneye ifoto ya Colonel Rukara asanzwe ari mu gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda RDF. Umurambo wiwe turaza kumufasha tumuhe ifoto mu gihe aza kutwandikira inbox, hama tubafashe mu nkunde rero dusezerere cyangwa twikebura donc kwikebukanya dusezerane n'umusesanguzi wacu, hama twizere yuko namwe mugiye kugira ijoro ryiza. Twaye twavuze ati aya makuru tora tutayabahaye, reka tuyabahe kugira ngo ejo turamutse tuvyotse impore cyangwa Uwiteka atuzindukije yuko tubaha yandi, muga tubibutse yuko ejo ari umunsi w'isabato. Muzotuyanganire cyane ku bishasha muzobe hari, tuzobakorera après y'isabato mu masaha yo ku mugoroba, tuko turabaha ibiganiro. Twizere yuko mutazodushavurira tonje kubabwira kare. Ciao reka rero manze mbwire umusanguzi wacu kugira ngo nawe abasezerana bifuriza ijoro ryiza. Ego reka nanjye sezera abadukurikiranye kuri runo rubuga rwanyu, n'abantu beza baratwereka urukundo, kuko iyo umuntu akubajije ikintu ni ikintu kimwe cyerekana yuko abasanzwe agukurikirana. Rero natwe ntabwo tuzobatenguha, ntabwo tuzobatererana. Amakuru atohojwe neza
kandi asesanguye ku migwano iriko irabera muri Kongo n'ingaruka zayo, tuzokomeza kuyabashikiriza umwanya ku mwanya. Nongeye kugushimira bwana Musesanguzi, ndanashimira cyane we muntu wese dukurikirana wakoze subscribe, nizere yuko ukomeza kugira ibihe byiza, abo utarabikora bikore kugira ngo tubandanye twagura famiye ibe nini cyane, kugira ngo amakuru tubaye azohora shika kure cyane mu kanya gato. Ciao ciao, nizere yuko tuza gusubira mu bindi biganiro.